Je singaha natanguye njyewe natanguriye kuri hasi ama complex nayashize ku ruhande ibiki ndabishira ku ruhande mugabo ndabikora biracamo kugeza uno munsi wangeze ndashimira Imana kandi n'umwibandanye sishaka gushika ngandashine gushika kure cyane nabaje ba boss batunze ba Sioni bande hariyaye nabo barakubase témoignage yabo barakubwira ati ebane jiwe natanguye uku n'ubu n'umuntu mukuru bazi nk'umuguzi atunga mugabo ntaraheza kurondera aracapambana nice kaje ndakuzi nko mu Queen Video yakoga nabo baba barashaka bakora ba Stray Queen kandi ko bivugwa sinzi kuza kubushinga ntano ko ari ibyo uracabikora kugira ngo mbandanye tuvuga uracabikora cyangwa warabihevye bon nzobireka umunsi ninarongogwa ko sheri wawe nano usanga ari umuririmbyi ugasanga ashatse kuba ari mu Queen Video Chagizo buri queen de la maison. Ndacabikora vraiment ndacabikora. Kuvuga ati ngo narahevye ngo Queen Video ni kintu jewe mfite ko souvenir cyane mu kazi kanje. Cyane bakoranye n'abarigende batandukanye. Urumva ajya amahera naronka Vixen n'umwuga basha urariha amahera. Hari abantu bazi ko akazi kabajya araho kuryamana n'abastar. Bose Big Fizzo niwe video yanyuma mbere ukakorana nawe. Donc niwe guhanya. Yabarite ko nta wundi muntu asaba gukorana nawe. Nawe vraiment iyo rya video hari ahandi hantu yashikanye. Kila mtu na maisha yake kabisa. Gusa bon bakobwa cyane muri rusangi saba Vixen bonyene dukore tureke gutegemea amahera y'abantu uko Vixen nakazi wowe wakoze ugahembwa amahera waronse ukayakoresha ivyo ushaka. Yes, so kunzi ba Shine TV reka ndabe kazi namwenda bashimwe ngose mukomeje kudukurikira wabara no mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi waburi muri diaspora ndabwira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ndinga ubizi nganda guhesho nasho ngira ndakubwire ibintu bikaze cyane na cyane iyo ndi muri murabibona mumbona gute ngoma ndabahe ikiganiro guys nukwinda basabye nturabe kugeza ngaha gusa bigeze uze kora gushika ikiganiro giheze ukaba utaragira subscribe ukaba liking ibiganiro byacu imbere yuko kirabashira ko like hama ushugira commentaire uhejeje kuraba ikiganiro icyo baby girl mignonne Diamond mignonne de la capitale ndi kumwe n'umukobwa guys. Vous voyez les filles entre Ntabwo nka wundi kwa kundi ngo cyagi Faransa kimeze nabi abafaransa banyitwarira yitwa nice man sigambe dukoranye ngaha karibu cyane madame murakoze cyane kusa neza murakoze cyane navuze ngo witwa nice ngiye nzajya ujya vrai nego izina ryanje nice nabo bantu bako banadusarisha aho batu bariko banasema ibiki bande abo bantu bariko barasema hanze bavuga utuntu ego nice nibaza ko ndagusanze kibanza ani onkorera bavuga mu fille entrepreneuse ni entrepreneur ni fille entrepreneur kubera iki aha hantu heza gutya kwaranje zimyiza Sibinzi amakuru y'imisi by the way meza amakuru yawe na meza vraiment en fait ndiko mbona umengo urafunze nanafunze bite ko dukanye minyone we bon sifunze gusa nyine nashimye kwambara gutya ndabikunda twaje mu byashara bya nice kimwe ibi ni bimwe mu byashara bya nice ndashaka ko tugenda kuganira direct nade gutembereye nk'umukobwa akora uko n'ukwezi kw'abakenyezi ukwezi namwe muravyumva igana twayisanzwe gusohora kuri le 8 mars bakwera ko ivyuma bidasezerana guys muca mubibona mugabo turashari mu kwezi kwacu wowe nk'umukobwa wo mu entrepreneur inspiration d'abord iva kuki ngira duhere ngaho nyine kandi ucanga muse nice ko siko je siko ndakuzi ndaza kubabwira kandi kazuka canga murarone canga muka ya bon urabona uzoma buragoye so birasaba rero
kugira ndusha kugora abavyeyi kugora abandi bantu bari hafi yacu ni byiza rero kwirondera kugira ngo ushobore kuronka ico wifuza ushobore kuronka amamega amayinite donc turu twinshi tu watse umukobwa akenera ibintu byinshi cane kabisa sasa birasaba rero nawe ko kubita agashi ukibabaza ukikubita agashi ukibabaza ni ibintu byatanguye ryari kuko si ibintu akuzi murabizi hari n'ibyaho tuzinanye isaha hari ahandi hantu tuza gushikira mu kibanza igice ca kabiri nuko twatanguye ukwezi ko abakenyezi ukwezi kw'abadame ukwezi kw'abakobwa nashatse ko duhera kuri entrepreneuria wabitanguye ukibitangura wowe apari kuvuga ati nabavyeyi kuko urumva hari ibindi bakora ibindi hari abakora make up n'abandi bazurayikora ancheta hariho abashona wigeze kumva ko ufise iyo ngabire yo kudandaza cyane cyo kuvyukuri narinzi ngabo navyisanzemo nariyumviye ni iki nokora ngabo ndiyumviye ati eka ndandaze ndabe ko bicamwo umva rafuye gusa kugerageza tukakora umwe ati eka mfe gusa kuba ndakora ngabo nsanga biranyemeye birankunze naye ndabikunda turakundana gushika ubu bona bitanguye muri 2019 niho natanguye gukora 2019 mu kumunane gutyo mu kumunane mu kumunane bon ntangura ku tuntu duke duto ntabwo tsikangerageze mugabo nagiye mbona birakunze bigenda birapanuka byaguka no kwisi natanguriye ngaha natanguriye ku bintu bike cyane kwa kundi bari abadamariza handi ukavuga ko postinga kuri statut ntaronka ikibanza natanguriye en ligne nkashaka ku mastati nkashirako abantu bakambaza nangahe bon nkabona nyene baranshoreye mu nyuma ndonse andi make ajya naronka nagenda nongerereza nkashiramo ibindi nkashirako ndashimira Imana vraiment hongeze kandi sindaheza handi haratwifuza gushika sindaheza vraiment ndacabandanya urugendo ni rurerure gusa ndabaza gushika hagati kuko baza kubibona tuzaza gushiramwo amaperiode yes tudanze ibintu byinshi amadira guys reka manenda mwamamarize kuhanza ko yarazi ko ari abantu basingeso yo kudaheza ikiganiro ukabuzi gushaka idira nziza natwe kuzambara zose twe kuzizigura zose tuza kuzibereka basi tuza kuzisha mu mayenser uko muza kuzibona kabushaka dira nziza vraiment uri umukobwa nandi niho nkorangira amadira yanje nukuri nta munsi numwe ndambara dita vuye kwa nice ibyo birazi ukaba ushaka kwambara agapeke keza uri umukobwa wagiye abakobwa ba Queen Video abakobwa bakora n'ibindi byinshi mugenda mu mushorere nice guys karibu cyane muzoza kubumbwira mu nyuma shaka ko tutarenga ngaho ba adresse mu bwiza nkorera mu bwiza kujya gatatu inimero 64 yego hama nimero yawe umva jewe nta nimero y'akazi ofisi ndayifise nimero y'akazi ariyo nashaka ngo ndayirose kadabi profit ibaze mugabo hari y'akazi kamere hari y'akazi ndafise nimero y'akazi ndayobaha cyenda ni address we unakawia okay nimero y'akazi ikangerageza kwivuga mu kirundi ko ndibaza ko atumva hari abamenye ikirundi n'abamenye igifaransa ikangerageza mu kirundi ndayizi ku biharuro mu kirundi birasanga bitugora biratugora basi tuvuga mu kirundi ndavuga mu gifaransa okay nimero 62 62 majana 511 511 amajana 422 422 65 462 411 522 ariko ndafata ku mutwe si binzi ndarenze bimaze kuba bigeze ngaha nihe namba mwavuga ngo ukunda guhura nayo na cyane cyane ko bakora n'ibi bintu kuko ahantu hose ukora natwe nibi dukora harimo intamba nyinshi kandi abantu barabizi twira turabidondagura nihe namba ukunda kugira cyane cyane ko bakora umwuga wawe cyane cyane y'amadeni hari abantu usanga bakunda amadeni kandi benshi ari abantu bawe ba hafi so hama hageze kuriheka bingorane deja nawe namahera abari mu kazi iyo ayo mahera atabonetse atari mu kibanza bica bikugora hamwe ugenda urasubira inyuma ugasanga nawe cyangwa jewe birangoye kugira nzorangura ibindi bintu ubundi umutahe ubundi n'inyungu so ijya nyungu nanje nimba ituma shobora kubaho shobora kuyibeshaho
hari ibintu mba uba uri kurampunguriza muri jewe hama no kunsubiza inyuma mu kazi kenshi ntambanye ikunda kuba niyo madeni cyane cyane ko bibwigo byinshi bikumva bene ibyo bikumva bene bikumva bene hariho igihe usanga uhura de critique abantu bakaza ngaha bagasanga umukobwa ibintu yabikuye ngaha bene igihe abantu bakubwira ati na cyane cyane kuko turaje muri première partie turaje mu rugendo rwa kabiri n'abantu defo bakujija bavuga mutahe wawe ukuye hehe ko tubona ukiri muto ko tubona ibi ugasanga ibyo bintu ngendo hariho benshi barabaza ndano wakuze akumaze neza ibi byose gutya nangahe undi bari umutahe nka wangahe naye ndashaka gukora simbura ibyo ndababwira parce que je sinatanguriye ngaha je natanguriye ntinze ngeno bivuga hasi cyane wakundi basi tuvuge mutahe w'idiri imwe basi okay basi 10 ans kimwe kugira ndakubwira ati ngo ibi byose simbona ngende ushobora kubwira simbona vraiment icyo genda babwira ntitangurira hasi wowe ufise vision yiwe cyangwa ufise ingabirano yo kudandaza ikintu kihe tangurira aho nyene ntukoreye ibinyi kwa jewe ngo nahise ndadaza amadira nanje ngo nshaka amadira nahise ndadaza amaperike nanje amaperike uri kurihenda kuko utangure ku kintu wowe ukunda wiyumvamo biroroshe kungene ukidandaza umva kiba kiri muri wewe hama nawe birakorohera ingene ushobora kukidandaza cyangwa kukivuga voilà ibintu nk'ivyo hama utangure kuri kimwe ejo bibiri ejo bitatu ejo bitanu ugaca wisanga ugeze mu par exemple madira ijana amajana abiri watanguye kwidira imwe ibivanye nawe ingene uyiyumvamo cyambere ufu kuyikunda bati genda ndayikunda ndayambara ufite experience kuri byo ibintu nk'ibyo tu donc à part yuko uvuga ati umuntu wamushoko ari nkamwe hari ikintu uvuze numva kivuyemo ikibazo numva shaka kukubaza kuko ico kibazo nk'umuntu aza kukubaza wavuze ko bitoroha ko ubwiraho guhera ari nkawe uravye ibyo wagiye uracamwo kuko guhera kurimo gushaka ugeze no munsi amadira ibihu guys hauze ibidira gusa hose n'amadira gusa toza kuyabere wowe nk'umuntu bivaye naho basi wahereye naho ugeze no munsi umuntu wo muharuna gutazunguza umutangana gute warose umutahe simaka ngo umutahe mwinshi oya basi hari nk'umuntu aturaba afise avuga ati samara idirimo nunda ashaka kuvuga ati je mutahe ndavuze pempo umutahe nohera avuga ati wowe kubwawe kuri so parce que jewe ingene natanguye n'ukuri burabintwenza amahera yari yo yose ufise aba ibihumbi 50 abi ibihumbi 100 hari n'abatanguza umutahe w'ibihumbi 20 ibihumbi 10 tigute bajya bamatomati batanguza ku mutahe make barangura ivyamwa bivanye simba ko ndandaza amadira simba ko ndandaza amaperike ushaka kudandaza ivyamwa ushaka kudandaza itomate ushaka kudandaza indagara amahera yose ufise guys ntugire complex kenshi ikintu kitwica twebwe abarundi surtout tugira complex cyane gose akumva ko ashaka guhera hejuru ico kitwica cyane n'abakobwa usanga cyane okay je singaha natanguye njyewe natanguriye kuri hasi ama complex nayashize ku ruhande ibiki ndabishira ku ruhande mugabo ndabikora biracamo kugeza uno munsi aho ndashimira Imana kandi n'umwibandanye sinshaka gushika ngandashine gushika kure cyane cyane gose ugiye kuraba kubazana bajya ba boss batunze ba Sioni bande hariyaye nabo barakubase témoignage yabo barakubwira ati ebane jiwe natanguye uku n'ubu n'umuntu mukuru bazi nk'umuguzi atunga mugabo ntaraheza kurondera aracapambana natwe rero nuko muri business umuntu ntabwo ati jiwe narahejeje ngo jewe ngo ubu ni bon oya umubandanye ukora kugeza ntimucike intege ego nk'ibyo hano tugere niho hantu jewe nzinanye na nice kaje ndakuzi nko mu Queen Video ijya koga nabo baba bashaka bakora ba Stray Queen kandi ko bivugwa sinzi kuza kubushinga hano ko ari ibyo uracabikora kugira ngo mbane tuvuga uracabikora cyangwa warabihevye bon nzobireka umunsi narongogwa
nirongoko sheri wawe nani wacu usanga ari umuririmbyi ugasanga ashatse kuba ari mu Queen Video Chagizo buri queen cyane gose queen de la maison ndacabikora vraiment ndacabikora kuko sindashaka burungu mais donc c'est dire ya fresh amahera kuko Queen Video nawe umwuga urabizi cyane nimba je no musegeze ngaha ai Queen Video hari ikintu yankoreye cyane hariho par Queen Video bwashikaye mu Burundi gwego kote ya business yanje ahubwo ko namahera kunyo numva shaka d'abord kugira ngo umuntu agere ngaha nashise guhera aho vyahereye kugira ngo abantu baza kuraba ikiganiro baze kubona ko atari biwahereye baze kubona ko ari handi hantu wahereye ndashaka rero mbwire parcours y'uwo Queen Video mbega n'ibintu watanguye ufite imyaka ingahe watanga kuvyiyumvira kuja muri video ryaje bon je natanguye business kwanza ya nice shop muri 2019 yego muri août non muri juillet muri juillet hama chanja muri Queen Video muri décembre ya 2019 okay umva bisa nk'ibingana gatoya nabwo ko natanguriye hasi ku bintu bike cyane mugabo igihe ninjiye mu mwungana wa Queen Video ajya amahera naronka muri Vixen niyo mahera nanje bera cyane nzangashira ngaha plutôt avant ko tangura kuba mu video Vixen wahereye muri ibi yego ajya amahera naronka muri Vixen naza nkashira muri Nice Shop niyo mpamvu ndakubwira ati kuvuga ati ngo narahevye ngo Queen Video nikintu jewe mfite ko souvenir cyane mu kazi kanje cyane bakoranye n'abarigent batandukanye urumva ajya amahera naronka Vixen n'umwuga basha urariha amahera hari abantu bazi ko akazi kabajya araho kuryamana n'abastar oya sibyo na gatoya sibyo kira muntu bafite numbero ziwe yego ajya amahera naronka naza nkashira hankarangura nimba natanguye ifisi ikintu kimwe Vixen yaramfashije ajya amahera naronka nagenda ndagura ca kabiri ca gatatu ca kane kugeza aho ngeze rero hari ikindi kintu naco minyone abantu batazi kugira utere imbere bisaba kwiyima hari ibintu byinshi wiyima ukiyima kugira ngo utere imbere kugira ajya amahera uronka ugenda urashiramo mu kazi kawe urashiramo hari umunsi uzo kwicara ati wihe rero mugabo hari abandi batakumva neza batagutahura basha uje nawe n'umugumu uri naye ni ngumu kumbe ntamenye igituma uri umugumu uriyima kugira ngo wewe uba ufise vision yawe utere imbere mugabo hari umunsi ugumu uzohera wamaze kwati wow ndashobora kwicara nanje nkwa gacupa ndashobora kwicara nkasororera nanje umuntu mugabo iyo mfata nkati are twende kubaho ni rimwe maisha ni haya guys urahomba maisha si urahomba ukicara nyene ugatekereza baje nyene bakubwira uri umugumu cyangwa bajya kubwira gutugurira nibo bantu ba mbere baza kwanza kutwenga ko urya nawe byaramunaniye sha ibintu nk'ivyo so focusing tureka amajambo y'abantu ma bla bla ni menshi ntabura ariko iyo uri serious n'ikintu cawe urashika ubu ushaka gushika nibaza ko nahise ari naho nabwiye ibintu byo kuva babita basire Queen ariho bihera kuko benshi urumva baje bashaka amahera yo kujya gusa base neza kasanga bivuyemo gusenga kubera ko muri bose nta bundi ntibiyumvira ibindi bintu urabona iyo ufise amahera ukayajya arahera cyane arahera nko ushatse kurara maze baguhembye mugabo iyo ufise amahera mu kintu donc ajya amahera ujya mutaha uragumaho n'inyungu karonka ajya amahera guma ariho ni nka banki kandi n'inyungu hejuru donc ya nyungu yawe irashobora kandi nimba uri umuntu kwakuntu gati kwigumya donc reka kwiyima voila ijya nyungu yiwawe urashobora kuyiyima ukongeramo uwundi mutahe hari ibyo badatahura ya mahera yawe wari ufise ugumuyafise ayandi akaza ijya nyungu yawe ukongeramo ibindi niko ibintu bigenda birapanuka hari naho wongeramo shop wongeramo no musi ushobora kubura ngaha urapanuka ufise blanche hariya urayafise nubwo ufise miliyoni 10 miliyoni uziriye utariko urazunguzamo ibindi zinayishaka nuko bimeze
donc bisigura ko hariho wowe akamaro vyakugiriye même si abandi babifata nk'ibintu bisanzwe hari akamaro vyakugiriye cyane niyo mpamvu Jesse ndayikunda kweli mugani nabwo bavuga hariho umugani bavuga mu Kirundi bavuga ngo nta mwanga uburisa ati bidahiza est-ce que uri kuraraba wewe la majorité y'abakobwa baba video vixen abona bahwaniye n'ivyo bavugako nta namuvuze mugura vya la majorité y'abo mugendana abo muvugana nta ubona bisane n'ivyo bavugako sivyo ibyo bavuga ngo vixen ngo abasle queen sivyo ni nkuko umuntu asanzwe nubwo toba ari muri uyo mwuga ashobora kubikora ega si aba vixen bonyene ngo oya n'umuntu gusa babiri muri we gusa n'umuntu wabahisemo ubwo buzima sivyo barabesha bijya bavuga guys ngo barabesha donc mugacisha nibaza ikibazo kimwe wewe bon no musugeze ngaha mugabo kame mbi umuntu ashika hari gihe wandika projet nko wewe nimba wanditse projet yo kudandaza ukavuga ati projet yanje no kuvuga ngo ahangeze niho naranditse projet tegereza kuyikora oya voilà uyandika nko urashaka kubaza est-ce que bivanye na projet wanditse aho ushaka kugera uno munsi ubona ugeze ndashimira Imana jewe ndi umuntu nkunda kwandika cane iyo niyumviriye ikintu ndacandika niyumviriye kongeramo ikintu ndacandika yego amahera yose ndonka cabanza kuzangenda muri yaka yanje nkabe ikintu gikenewe kandi ikindi naco nkunda kuraba muri population ni iki gikunzwe ni iki kiko kirambagwa ni iki abantu bose muri iyi minsi bashushe bambara cyane nico canke ndakurondera kugira kirya kintu buri muri uragifise nawe okay ima namara uri kurinjiza nuko bimeze mugaje hari ikintu kimwe ko nakunda kubona postinga cyane je postinga gusa business oya niko ndavuga like ibinyene udandaza posting kila siku kuko wibuke ko umunsi wa mbere jewe ndakugurira idira nayibonye kuri stat jewe ndekana guhanura uza posta kenshi gashobotse niyo rivage ukazifoto hazo ukaziposta ndazishirako cane ndabishirako je antuka ngewe ngira na stat yanje kurikirana neza jewe muri niyo mvura kubweti telefise nimero y'akazi ya nimero y'akazi uzokugira ubona isura yiwanje yego uzokugira kubana ngo nasohose nagiye posti zanje n'akazi nimba nazanye umuzigo mushasha ni kustati nazanye iki ni stati yanje ijya ko gusa ivyashara byonyene gusa hariho rero umuntu akugurura imigisha mu dusanzwe gukora bivaye nawe mwagiye mugendana bo abantu bose mwakoranye ni bakoranye maybe na Love Music mwarakoranye urakorana na Big Fizzo urakorana na ba Decanti mu bari byose mwakoranye ninde muri ibyo uvuga ati uyu muntu naramukuye kwimigisha cyane naramukuye ikintu gishasha nakuye ku bandi bantu bose nukuri bose nice rero kugira ngo uzomubaze umukure ko content guys nukuri ni bose yatituma nkozi video yarakunze ugasanga uwundi arandondeye kubera iryo sinavuga ati ngo uri niwe no bose nukuri bose barambereye imigisha kandi ndabashimiye aho bari gukorana na Big Fizzo Legends wacu wabyakiriye gute kuko nantuka niyo muntu navuga ko ari we wakoranye nko muri Legend niyo twari mwakoranye nawe ukorana nawe na Satbi twara batumaze gukorana Satbi ya ndirimbo yiwe bari kumwe na MT number 1 one day ngende byageshe kweli yego frame byageshe sana donc ninde makaba hari umuntu uvuga ati uyu muntu ko biri kose narayiza kana bose nukuri bose Big Fizzo niwe video yanyuma mbere gukorana nawe donc niwe guhanya yabarite ko nta wundi muntu aso gukorana nawe nawe vraiment iyo rya video hari ahandi hantu yashikanye none bigiye ibintu nice bon dumo arashaka gukoranye na benshi batandukanye hari ibintu bashiramwo igituma nashatse ko ibintu twitebako hari uza kwimva no musara mu video vixen ugasanga baramaze kumubako hari umukobwa zo gukurikirana avuga ati nice ageze hajya ahantu we agashumva uramwinspire akavuga ati ntangure gukora nanje ivyo bintu bavuga none wewe nta nawe byigeze bikubako canke naho urabona biba aho muri remvyi yaguhemvye mwavanye ko vyose acasigaraza muri ya sura rero ya besto bibwira ikintu guys uriye nice rero aragoye nebeshe gabasha bamwe bose twakoranye neza yego amahoro
sigura ngo rero no musi ahantu ugeze wowe nta muntu umwe yigeze kugora abantu rero mubeshera abaririmba bose kubabeshera je nibaza ko arababeshera oya sinakesha ko kubabeshera nibaza ko bivana na comportement peut-être ingene bitwaye imbere y'uwo muntu rega hari rega ajya ibintu byose biva mu bakobwa hari umuntu aza kugukorera usanga yego murambaye impuzu mukabwa usanga behind nawe hari umwe uri kurongera mu tundi twuntu tuturungo umaze ko nako umuceri yuriye wonyene utawutetse utashamwe ibirungo bavuga ati okay urasanzwe ngo bashamwe ibirungo n'abantu rero nibaza ko kujya kubona usanga hari abakobwa bafite n'imwe mu ya séduction usanga bagize nk'abantu bakora avant imbere ko tuba iragira mvuga igifaransa inyuma yuko tumara ikiganiro cacu uno musare mukobwa ariko arakora mu video vixen una wijime sana kodumvirizi hari umukobwa ariko arakora mu video vixen mugabo amahera yiwe wewe mubwetse aya mahera yo gutunga ngo wapi niyo gutunga mugabo par contre uravuga ko arivye yashize niko kugutunga para byo kuvuga ngo nimba baguhemvye 1 million no muzi ngo acha gutunga yagutunga mugihe nawe wamenye ingene yakoresha niki wobwira uyu mukobwa uno munsi usange yakoranye n'abaririmbyi bariryamana niki wobwira umukobwa mu ya mafaranga ayo sesaguza niki wobwira uwo mukobwa avuga ko muri video vixen amafaranga ariyo kugira ngo babone uno munsi wowe ubabere akaroro aho ugeze babone ko nawe ugeze aho wishikanye niko bivana na vision umuntu abafise hari umuntu avuga ati miye franga zangu ndiza kukula naho kurya na bintu nta birefu nirire njyame basi bivana na vision y'umuntu kandi ndushobora kuza gutegeka umuntu mu buzima bwiwe yapanze kila mtu na maisha yake gusa bon abakobwa cyane muri rusangi saba vixen bonyene dukore tureke gutegemea amahera y'abantu uko vixen n'akazi wowe wakoze ugahembwa amahera waronse ukayakoresha ivyo ushaka mugabo en general y'abakobwa bose dukore tureke kuguma duhanze amaso abantu canke abagabo canke abantu gusa badukikuje menya kwiba ko wewe wenyene menya kwigurira amayunite amamega menya kwigurira wabonye idira nziza kwa nice shop pati umahera yiwanje dagiye kwigurira idira wabonye akarato kenda fise n'ibirato ndazaza n'ibirato wabonye ikirato ciza amahera yiwawe ndashobora kwigurira narinze kugenda gusaba umuntu kuko ikintu kitwica canke kibica nuko usanga ugiye mu bintu kubera uronka ibintu runaka ufite ibintu runaka uronka amahera baguha amahera wakarya amahera urarya agahera mugabo ubuntu bwawe ibintu nk'ivyo dukore dukreye kandi dukreye burya gukora nako ni gukreya canke yakwibaza ngo nzote ufite ariko ikintu naboye je ngitagura ibintu vyanje ufite gahunda yari yo gutangura muri janvier hama janvier igera ebana nta hasi hejuru nta kintu na kimwe mugabo nkibwira ngo nzotangura nero nk'aya mafaranga hama ndavyumviriye neza nsanga amafaranga ntayo ndopfa ndonse bivuga ngo il faut pas faire demain ce que tu peux faire aujourd'hui wateka nzopambana gose mugabo ko biriko seka nta mpambanire kwitera erega ikintu kibi twica binyoni abakeneye ndidire wize ama miliyoni ko ari abantu bashaka kuvuga teka posting ya madire ya nice ego nice ashaka disons kuri diri imwe ashaka 50,000 bakaje vuga ati okay wowe rero shidanda 55,000 voilà je 5 bari gwawe ivyo byose nako nakazi iyo ni creativity voilà aho nda gusa tuzo create group ndayifise ya business okay nakanda gashira uzashemo kuko je ni dandarize naragahemwe yaje bitwese ko postinga gusa ko postinga no posting abantu rero mushaka no kwinjira muri groupe muze kumwandika kuri nimero twatanga kugira ngo nawe ushaka kudandaza nice ashaka gushaka kuritera akaja kurangura baba rusanga kugire nka addiction disons nk'iya 2000 ya 3000 avuga ati wewe dandaza kuri je ndayidandaza nawe cyangwa ko mushaka gufashanya akavuga ati tunyungu tuyigabure udanaze kwa naenda kugira bisohoke muze muri group yego wifuza kuja muri groupe nambwire kamushiramo yego abantu bagafatiye ngaho zuraye nimero kugira ngo nimba bashaka kuja muri group cyangwa ndaza kuzipininga mu kiganiro reka reka bapiningira nimero za nice umuntu ashaka gukora biciye muri nayo kuko gahunda ni uko umukenyezi atera imbere nuko tutakiri muri ya monde ivuga ngo umugabo nasohoke arondera ubu mwese murarondera umugabo ararondera umugore akarondera bisigura ngo kandi ngo nta muntu azogufata nabi mugihe wowe wihagazeko mugihe ufise ikintu
wishikanyeko nta muntu azogufata nabi ego vraiment sinibaza guys nice abera karorero jewe vraiment aje uranye Nyone hama en tout cas félicitations CEO Qu'est-ce que c'est iyo sikintu coroshe félicitations cyane vraiment je dore gukorana ari kuri TV korera hanze mugabo dukuranye ari CEO félicitations ko ndazi ntibyoroshe ego mugabo turapambana ariko biragenda kandi Imana ikiraheza genje kituma navuze ati Imana guhezagira kuri ta burya nasi amaya goma yajya no musi yirirwa inyuma y'abantu baririrwa ndabasaba ati ngo muncorere bitanu cari mu 10 mugabo bunye iyo nagucorera nta birenze nanje yo ncorera ngabo ubu mugucora kwanje ndavuga ati uraza mushorere canke muranyongere cyangwa mushorere ndafite ibintu vyiza kwajya amahera yanyu muhuma muncoreye nanje nkabaha of course voilà guys bandose mutaye kandi bandose n'inyungu tubwira ama produit rero ufise kugira ngo nk'abantu bavuga bati je ndashaka ibintu anyamukuru kuko ibisigaye hari amarabero hari amaomo ni byinshi cyane hari amahereni meza mugabo hari ibintu ushobora kuvuga ati izi ni produit banziko nka nice kuko uvuze imwe turazibereka perruque kandi nziza vraiment ça bien comme vous pouvez le voir aba menshi turasuka ego harimo amadira urasuka none sije suka nga ndafise undi munasuka urafise umukozi asuka hari usuka muze no gusuka byose mumva ko izo suka na make up turakora voilà tuzamukora ka make up nje ahantu antuka turagusha nk'ibi bintu nambaye amadira guys murabona ko ari twiza sinzi ngene niko ndasa muri video muganizira ko nsa neza kamera siniyangushe kamera turagusha n'ibirato yes turagusha n'ibintu vya make up kandi amadira ni ubwoko bwose urazi amadira aratandukanye agenda arutana selo yuko wowe ushaka kugura cyangwa ingene umufuko wawe wifana kuko umufuko wose urambara amadira yose turafise n'ibirato n'ibintu vya make up byo kuyikora of course n'amafume Yose amafime meza yo kwambara mu zuba turaza kuyashiramo ndafise ama jays kuri abantu bakunda imipira basare yare ubiriza hano zimanitse zimeze gutya Real Barca zimeze ego zirahara ama jays yose mwifuza turayafise ego betufite ibyinshi uzo kwishikine kwa nice sindi ndabura ngo ndabiheze mugabo byiza wifuza aba interesse azokwishikire hari amanoze guys amafondot no kuri yape y'ubundi bwoko nabwe kaze gusa mwibonere maji muze mwirabire maji karibu cyane muze kunteza imbere naseka gushimira cyane rero ndabashimiye cyane minyoni mwakoze kuza kundamutsa no kuza ku support ni support nini cyane en tout cas merci vraiment kuganiro cha umpaye karibu kandi ego tunakuzana n'iyindi entreprise hari we tenketi pa we tutaongea ntumbwire bye channel okay bye hama bye namwebwe abakunzi Sunway TV mugire subscribe Sunway TV mukore subscribe mukore share mukore like mugire na comment mwabonye gute ikiganiro mukibonye gute akindi nacu nibagiye kuvuga sawa mugire sabone kuri nice money ndafite channel guys guys kandi nibyo navyo bagiye afite YouTube channel yiwe nice money official no ni nice money Burundi arimo kaza ko mu Burundi ndafite channel yitwa nice money yego twibona hajya irafatanye nice money 257 cyangwa ugashaka topa mu Burundi ucumbona ndakora ibiganiro byo guteka tugateka n'abantu tuganira ibiyago ama vlog n'ibintu bitandukanye tumushitse hajya mwashaka kubyibonera nanje rimunyibagire gukora subscribe hajya sabone ego hama murakoze cyane kunkurikirana murakaze namwe bizu ciao ciao à bientôt